hari ibikwiye gukorwa kugira bamwe n'abandi batahure ko gusenyera ku mugozi umwe hagati y'abubakanye bidacinyiza uyu canke uriya, ahubwo bituma urugo rutera imbere kandi abarugize bakabaho neza. Jewe ico mbona gikuru mbona co tuma fata ingingo mu bindi vyose nuko nova mu kwikumira. Icambere nico mbona nokora nikumiriye nkaja hamwe n'abandi nkiga nomenya kine noteza imbere umuryango wanje hamwe no kine noteza imbere igihugu. Jewe ubwa mbere n'ukuri nari umuntu yikumira, sinaja hamwe n'abandi nk'amashira hamwe yoyo sinayerekwa, ariko ubu kuva ngiye hamwe mu mashira hamwe ndumva yuko atahantu na hamwe buntoshika ngo mvuga ijambo canke mvuga ico bakimbakiye canke shinga intahe mu vyo noba narabonye mushira hamwe noba ndimwo canke aho noba naragendagendera. Jewe hariho byinshi byahora binshikira nkabona umenga umugore mu rugo nta kamaro amaze, mbese nkabona umenga kuba no mufata nabi caburetse nkagira uko ndamugenje nitwaje ibintu biriya menga nibyo byongirira akamaro, ariko kugeza iyi saha naramaze kumenya umugabo nyawe icyari mu rugo kategerezwa kubaha urugo rwiwe n'umuryango wiwe, hanyuma agakorera urugo rugatera imbere, mbere n'abana akabashira ku ishuri akabarondera ibyo basaba byose, hasigaye urugo rugatera imbere n'umuryango we ukazotera imbere. Ubwa mbere burya narabona ko uvyaye umuhungu kariko kuvyara kuwaje neza, ariko inyigisho maze kuzironka nabonye ko ibitsina byose ko ari kirumara cyane, ko atatera mbere ry'umuhungu gusa rihari iry'umukobwa ritarimo. Jewe ndava muri iryo soko nkasanga ibiro zibiri z'amazi ziri mu nzu, yamvomeye yangabuririye umwana, nubwo nabashitse mvuga ati niyumva nabi vrema arambwira ati genda uryame uruhuke urarusha nanje ndakuronderera. Kuva kweri yumvishije inyigisho ndabona hari cyahindutse, kuko maze no kuvyara urya mwana w'umuhungu nyene yarambwiye ati aho rero uravyaye nkuko yabivuze, we yifuza yuko umengo yoronka abahungu gusa akenyereka neza ko umwana w'umukobwa ubuhomvye. Nyuma yo kumviriza izo nyigisho kweri ari ku murongo kandi aragerageza. Icyo notekera abakenyezi nkanje cyambere cyo nababwira ko ataterambere ry'umuntu umwe ribaho mu rugo, iterambere ni rya babiri, ko umugabo agiye muri ibi nawe umukenyezi ushobora gukora ibiteza imbere urugo rwawe, ari navyo vyongereza umubano mwiza haba mu rugo iwanyu no mu kibano, bigatuma no mu kibano babiyumvamwo neza bakabakurirako n'akarorero keza. Ihohoterwa rikorerwa abakenyezi ni intambamyi ku ruhara rw'umukenyezi mu gufata ingingo. Turakwiye kugwanya twivuye inyuma ayo mabi no guteza imbere uruhara rw'umukenyezi mu mico itandukanye igize ubuzima bw'igihugu. Umukenyezi mushingantahe nawe gwaruka gushigikira uwo mwubakanye kugira abeho neza, niwe wa mbere uvyungukiramwo hamwe n'umuryango wawe. Kuva iyo inyigisho zimaze kuboneka tukaza turaca no kuri umwe tumwigisha, myifato yarahindutse. Ubwo rero ihindutse n'ingo zahora ziryana kubera ubukene, hari bamwe bagiye baratera imbere bivanye n'inyigisho tugenda turabaha zo kurima ukorora kugira ngo baze barikenura kimwe mu muryango. Ico tuma nyene bigabanya amatati yo basanga ibikogwa ni hamwe umuntu areka kwigungirako akabona ko ari we ashoboye wenyene, hama dufate nk'akarorero nko ku muntu w'umugabo akaba ari wabona ko ari we ashoboye wenyene, akabona yuko umenga umukenyezi mu rugo ntaco ashoboye. Mugabo ibintu byose ni magiriranire, umwe arashoboye kijya uwundi arashoboye ikindi.